Yesu ashimwe. Ndagira mfate kano kanya ngo mbanze ndabaramutse mwese mu izina rya Yesu. Ndaza kumbabarira kubera ijwi ryanje ritameze neza cyane, ariko kandi nizere rwose ko mutararambirwa no kumbona mpagaze hano imbere yanyu, kuko iki gihe kigize gatatu, itariki 24 ku itariki 25, ariko kandi no kuri uyu munsi nagomba gushimira abarongozi b'ishengero bampaye kano kanya kugira ngo dushobore kuganira ijambo ry'Imana. Twamaze gusoma mu ijambo ry'Imana mwikete Paulo yandikiye abaroma igimba c'12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ndagomba twongere dusoma ayo majambo kuko niyo ari urufatiro rw'ijambo ry'Imana ngiye gusangira namwe, ariko kandi hari n'indi mirongo itari mike muri Bibiliya tuza gusomera hamwe kugira ngo idufashe kubandanya gutahura neza ijambo ry'Imana. Abaroma 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo, nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze ibizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke gose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo bishimwa, nivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Umuntu wese mu buzima bwiwe yifuza kuroranirwa. Umuvyeyi iyo yibarutse umwana agomba kumubona kura agatera imbere. Umwana iyo agiye mu ishuri agomba kwiga akamenya, hanyuma akaronka n'urupapuro rw'umutsindo. Umuntu iyo aronse akazi, ibikorwa ajejwe gukora yifuza ko bigenda neza, maze ubuzima bwiwe bukagira amahoro. Ariko kugira ngo umuntu ashobore kuroranirwa, hari intumbero akeneye kwiha, ubushobozi ategerezwa kuba afise, n'amategeko ategerezwa kwisunga kugira ngo aroranirwe. Igihe cyose umwaka urangiye, kugira ngo abantu baroranirwe bafata akanya ko gusuzuma ingene bakoze mu mwaka uheze, maze bibafashe gutunganya ingene bagomba gukora mu mwaka ukurikira. Hari ibintu nyamukuru mu gusuzuma ivyo bakoze n'ivyo bagenderako bigomba kubarongora. Ikintu ca mbere ni intumbero. Nukuraba ubwo intumbero bari barihaye y'ivyo bagomba gushikako yari intumbero y'ibintu umuntu ashobora gushikako, kuko haraho bishika ko umuntu yiha intumbero ariko intumbero yihaye ikaba adashobora kuyishikako. Ariko ikindi kigira kabiri nukuraba ubushobozi bwo gukora ivyo biyemeje gukora. Muri ubwo bushobozi harimo ubumenyi. Ubwo abo bantu bafise ubumenyi bukwiye bubashoboza gushika ku ntumbero biyemeje. Si ubumenyi gusa, ariko no gutahura ivyo bakora, kuko rimwe na rimwe haraho usanga abantu bariko barakora ivyo badatahura. Barakenera n'ubuhinga, ubuhinga bujanye n'ivyo bikorwa bakora kugira ngo bashobore kubikora neza. Barakeneye n'inyifato runtu ibarongora kugira ngo bisunge kandi bakurikira amategeko agenga ivyo bakora. Barakeneye n'ubwenge bubashoboza gukora neza. Ariko hejuru y'ivyo, mu gusuzuma bararaba n'amategeko agenga ibikorwa bajejwe. Mbeya amategeko agenga ibikorwa bajejwe barayazi neza, ariko hejuru yo kwiyamenya barayakurikije ido nido kugira ngo bashobore kuroranirwa.
igihe basanze ayo mategeko batayazi, ni byiza ko bavuga bati muri uyu mwaka rero tugiye gutangura, turakeneye kumenya aya mategeko kugira ngo tuyisunge. Muri bwa bushobozi, ubumenyi basanze badafise, ugutahura basanze badafise, n'ubuhinga basanze badafise, bakiyemeza ko ivyo bagiye kubikorera ko maze ibintu bishobore kugenda neza. Umunsi n'umunsi turangiza umwaka w'ibihumbi 2023. Mu masaha makeyi turaza gutangura umwaka w'ibihumbi 2024. Mu majambo ngiye gusangira namwe uyu munsi, ndifuza kwishura ikibazo gikurikira: urifuza kuroranirwa mu mwaka w'ibihumbi 2024? Nkuko nabivuze, mu buzima bw'umuntu, umuntu wese yifuza kuroranirwa. Numvise bamwe bavuze ngo ego. Wifuza kuroranirwa mu mwaka w'ibihumbi 2024, hari ibintu bine vyishura ico kibazo nza kuvuga ko. Icambere, menya neza ivyo Imana ikugomba ko muri uyu mwaka tugiye gutangura 2024. Menya neza ivyo Imana ikugomba ko, ariko ntugarukirize ngaho. Kora neza ivyo Imana ikugomba ko muri uwo mwaka w'ibihumbi 2024. Hanyuma uhindire kure yawe ibintu vyose vyo kubuza kuroranirwa, kubishira kure yawe. Hanyuma wakire kandi ugendere amasezerano Imana igufitiye muri uwo mwaka w'ibihumbi 2024. Reka dutangure rero ku nyishu ya mbere ivuga ngo kugira ngo turoranirwe, ko wifuza kuroranirwa muri uwo mwaka w'ibihumbi 2024, menya neza ivyo Imana ikugomba ko muri uwo mwaka nyene. Kugira ngo umenye neza ivyo Imana igomba n'ivyo Imana ikugomba ko, hari nta hantu na hamwe handi ushobora kubimenyera atari ku Mana yonyene izi ivyo igomba kuri wewe kandi yiteguye kubikumenyesha. Kumenya neza ivyo Imana igomba bishimikiye ku bintu nkoramutima bibiri, navyo ni ibi. Kumenya neza ivyo Imana igomba bishimikiye ku bintu nkoramutima bibiri, navyo ni ibi. Icambere nuko utega amatwi Imana. Ica kabiri nuko uganirira Imana. Abakristo benshi turamara amasaha menshi turi kuganirira Imana, tuyibwira ivyo dukenera, tuyibwira ivyo tuyisaba, ariko tukirengagiza kuyitega amatwi. Dutega amatwi Imana mu gusoma no mu kwiga ijambo ry'Imana. Bene data, ngomba kubabwira, ntushobora kumenya ivyo Imana igomba igihe cyose wirengagiza gusoma no kwiga ijambo ry'Imana. Ivyo Imana ivuga biri hano mu ijambo ryayo, ariyo Bibiliya yera. Kimwe mu bigwanishwa bikomeye cyane Satani ariko agwanisha abakristo nukubabuza gusoma no kwiga ijambo ry'Imana. Akabaha gukoresha imyanya myinshi mu masengesho, akabaha gukoresha imyanya myinshi mu bikorwa vy'Imana, ariko bakirengagiza kumviriza Imana mu gusoma no kwiga ijambo ryayo. Paulo mu ikete rya kabiri yandikiye Timoteyo igimba ca 3 umurongo wa 16 n'umurongo w'17 avuga mwaya majambo akomeye: ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana bushitse afise ibimukwiye vyose ngo akore igikorwa ciza cyose. Nico igikorwa c'ijambo ry'Imana rifise. Igihe twirengagije gusoma no kwiga ijambo ry'Imana, tuba twirengagije gutozwa indero nziza, tuba twirengagije guhanwa, tuba twirengagije ukugororoka, tuba twirengagije ikintu cyose
kizanwa n'ijambo ry'Imana. Muri uyu mwaka wa 2024 gira integuro yo gusoma no kwiga ijambo ry'Imana. Nivyo bizogushoboza kumenya neza ivy'Imana igomba, kuko mu kwiga no mu gusoma ijambo ry'Imana niho utega amatwi ukumviriza Imana ikivugana nawe. Ariko kandi muri ubwo buryo bwo kumenya neza ivy'Imana igomba, turaganira canke turaganirira Imana mu gusenga, kuko niho tuyibwirira ivyo dukeneye. Nivyo turayitega amatwi kavugana natwe, ariko turakeneye natwe kuyibwira ivyo dukeneye. Udasoma ngo wige ijambo ry'Imana ntushobora kumenya no gusenga. Ikizokwereka ko abakristo badasoma kandi batiga ijambo ry'Imana uzobimenyera mu byo basenga. Iyo bagiye imbere y'Imana gusenga usanga bariko basaba ibintu bitari vyo. Abantu bariko basenga Imana bayisaba impuzu, abantu bariko basenga Imana bayisaba amafaranga, abantu bariko basenga Imana bayisaba ibiharage n'ibijumbu. Ivyo vyose ntaho biba biri. Nukuvuga ngo umuntu yasomye ijambo ry'Imana akamenya neza ko ibiharage babirima, akamenya neza ko impuzu bazigura, akamenya neza ko amafaranga bayarondera, nihagera gusenga aza gusenga ikindi kimushoboza kuronka ibindi bintu bituma aronka vya bindi ariko asaba. Yakobo mwikete giwe yanditse mu gihimba ca 4 umurongo wa 3 yavuze ngo murasaba ndimuhabwe kuko musaba nabi, kugira ngo muvyononere mu bibahimbara. Ikintu cyose Imana yashizeho yagishiriyeho amategeko. Amasengesho afise amategeko yagenga, kwisonzesha bifise amategeko abigenga. Bibiliya yerekana uburyo butatu n'uburorero bwiza bujanye no kwisonzesha, ikerekana n'intumbero y'uburyo ubwo ari bwo bwose. Intumbero y'uburyo bwo kwisonzesha ubu niyi, bukorwa gutya kandi bigenda uko. Ikintu cyose gifise amategeko akigenga. Mu masengesho abantu bagiye gusenga, nimba mufasha amasaha 3, nukuvuga ngo amasaha 2 nayo kumviriza Imana mu gusoma no mu kwiga ijambo ry'Imana. Isaha 1 niyo gusenga, nukuvuga kubwira Imana, kuko ico gihe amasaha 2 aheze muri ko murumviriza Imana ivy'Imana ibabwira. Nihagera kuja imbere y'Imana gusenga, muzoba muzi neza ivyo musengera, kuko mwumvirije mugatega amatwi neza ivy'Imana yababariye. Ariko igihe mutateze amatwi ngo mwumve ivy'Imana yababwiye, kenshi murahuruduka ugasanga musaba ibidahuye n'ivy'Imana igomba. Umwaka wa 2024 mwirinde kenshi tuja gusenga tukagenda tujanye ibigirwamana. Tukamara umwanya aho mu masengesho turi kuvuga ngo Imana ntiravugana natwe. Kubera iki? Kubera hari abantu twagiye tujanye, nitwashika aho hantu dusengera baza kugira gute? Baza kuvuga. Nukuvuga ngo Bibiliya n'ijambo ry'Imana twabishize iruhande, turindiriye abantu baza kugira gute? Baza kuvuga. Aho hari ubuzimire bukomeye cyane. Satani ari kuzimiza abantu mu buryo burenze urugero. Hano muri Matayo 7 umurongo w'7 n'uw'8 Yesu aduha amasezerano akomeye avuga ngo musabe muzohabwa. Ivyo bikeneye gusabwa mu bisabe, Imana izobibaha. Ngo murondere muzoronka. Nukuvuga ivyo turondera tubirondere tuzoronka. Bimwe twavuga vyo kurima, ivyo twavuze vyo kudandaza, ibindi bikorwa vyose ibintu turondera ngo tubirondere tuzogira gute? Tuzobironka. Ariko kandi ngo muramutse muzokugururirwa. Nukuvuga ngo ibintu tutazi bijanye n'ubumenyi tutazi tubwige, hanyuma Imana izotwugururira tugire umuco muri twebwe tubimenye. Icyo ni cyambere.
ariko ugira kabiri, niba ugomba kuroranirwa muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024, kora neza ivy'Imana igomba. Kora neza ivy'Imana igomba. Umaze kumenya neza ivy'Imana igomba, biciye mu kwiga ijambo ry'Imana, biciye mu gusenga, ivy'Imana yavuganye nawe ubishire mu ngiro. Kuko kenshi Imana ivugana natwe tukamenya ivyo igomba, ariko ivyo yatubwiye ntitubikore. Hano turabona ko muri wa murongo twasoma, Abaroma 12 murongo wa mbere avuga ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Hano mu gukora neza ivy'Imana igomba, ikintu ca mbere tugomba kwitwaririka ni ugutanga imibiri yacu kugira ngo ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana. Bibiliya yerekana ko umubiri wacu, umubiri wawe ugizwe n'ibice bitanu bikomeye bigaburira umutima. Kandi muri ivyo bice uko ari bitanu bigaburira umutima, Bibiliya yeri tugabisha iduhanura ko dukwiye kwirinda uko dukoresha igice kimwe kimwe cyose muri ivyo uko ari bitanu. Ubwa mbere, hitamwo neza ivyo wumvisha amatwi yawe. Ijambo ry'Imana kenshi riravuga ivyo abantu badandahirwa, hanyuma ikavuga ivyo ababoregwa. Kudandahirwa no kuboregwa n'ibintu bibiri bitandukanye. Abantu benshi cyane baradandahiwe bitewe n'ibintu bitari ivyo bumvisha amatwi yabo, maze bikabacanganya mu mitwe. Yesu muri Mariko 4 mu murongo wa 24 yabwiye abigishwa be aravuga ngo, kandi arababwira ati mwiyubare kuvyo mugira gute mwumva. Ibintu twumvisha amatwi yacu tuvyiyubare. Yobu mu gihimba ca 34 umurongo wa 3 no wa 4 nawe yavuze no majambo akomeye avuga ngo, kuko ugutwi kurobanura amajambo nk'uko akanwa kumviriza ivyo kurya. Twihitiremwo igitunganye twebwe ubwacu, twimenyere iciza ico arico. Amatwi yacu twirinde, nimba tugomba gukora neza ivy'Imana igomba, muri uko buryo bwo gutanga imibiri yacu, amatwi yacu tuyashikiriza Imana, kandi turobanura ibyiza bica mu matwi yacu, kuko biciye mu matwi yacu bigenda mu mutima. Bwa kabiri, hitamwo neza ivyo urabisha amaso yawe. Benshi muri iki gihe baradandahiwe kubera ibintu barabisha amaso yabo bibacanga mu mitwe, bidahuye n'ubugombe bw'Imana, maze bagacanganya ikigwa. Yesu muri Matayo 18 umurongo w'9 yavuze amajambo akomeye, aravuga ngo, kandi ijisho ryawe niryagutsitaza urinogore urikure. Urinogore uritekure. Vyo kubera vyiza kwinjira mu bugingo upfuye ijisho, hakutererwa muri gehinomu y'umuriro ufise amaso yombi. Uno mwaka nimba tugomba kuroranirwa mu gushikana imibiri yacu, amaso yacu tuyashikanira Imana kugira ngo tuyarabishe ibihimbara Imana. Gatatu, hitamwo neza ivy'umotera n'amazuru yawe. Mu Banyefeso 5 mu murongo wa 2, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe katwigura akatubera ishikanwa n'ikimazi gihabwa Imana, umubabwe umota neza. Bibiliya kuva mu itanguriro kugeza mu vyashure Yohana mu mirongo myinshi ivuga ibijanye akamoto, ariko kenshi usanga bariko bavugamwo ibijanye n'ingene Imana inezerwa n'ibimazi biyimotera neza. Abantu benshi muri iki gihe kenshi dukunda kuvuga ibiyayura umutwe nk'urumogi,
ariko hari n'ibindi bintu abantu bamotera usanga bigira gute, bigenda mu mitwe yabo, ugasanga vyononye ivyiyumviro vyabo. Birumvikana ko kino gice c'umubiri kigaburira umutima tugomba kugikoresha neza. Hitamwo neza ivyo ukoresha amaboko yawe. Muri Matayo 18 umurongo w'8 yavuze ngo ukuboko kwawe canke ikirenge cawe nihagira ikigutsitaza muri vyo ugice, ugitekure, vyo kubera vyiza kwinjira mu bugingo ucitse igikonjo canke ikirenge hakutererwa mu muriro utazima ufise amaboko yombi n'ibirenge vyombi. Ibintu mukoresha amaboko yanyu, ahantu muja n'ibirenge vyanyu, dushikanira Imana imibiri yacu kugira ngo mu guhitamwo ivyo dukoresha amaboko yacu, mu guhitamwo aho tuja n'ibirenge vyacu, tuje ahameze neza, kuko ngo uzoba ugize ingorane kwinjira muri gehinomu ufise ibirenge n'amaboko. Mu vy'ukuri hano iki jambo ry'Imana rigomba kuvuga, ntaho rigomba kuvuga ko mwijuru hari abazoje bacitse ibikonjo n'amaguru. Nukuvuga ngo guca ico gikonjo no guca ivyo birenge, nukuvuga ngo ni kwa gufata iyo ngingo yo gushikanira Imana bijya bindi abantu bakunda bakoresha amaboko yabo bidahimbara Imana, canke ibibanza bajamwo bidahimbara Imana, hakorerwa ibidahimbara Imana, wewe ugafata ingingo yuko ivyo bintu ntubikora, ivyo bintu aho hantu ntahuja. Uzosanga hari n'abagukengera kudafisa amaboko canke kudafisa amaguru yo gushobora gukora neza ivyo abandi badakora. Ariko kandi hitamo neza aho ucisha ivyo ucisha mu kanwa kawe. Twamaze gusoma ya majambo yo muri Yobu avuga ngo akanwa kumviriza ivyo kurya. Kimwe mu bintu bikomeye dusabwa guhitamwo ku munsi nigeze kwigisha kuri ayo majambo hano, ni ibintu vyinjira mu mibiri yacu. Nukuvuga ngo ivyo dufungura n'ivyo tunywa. Abahinga n'ivyigwa vyerekana ko ibice 65 kwijana vy'ingorane abantu bafise mu mibiri y'amagara bitegwa n'ivyo bafungura, bitegwa n'ivyo barya hamwe n'ivyo banywa. Kubw'ivyo rero birumvikana ko dutegerezwa gutanga imibiri yacu kugira ngo ivyo bice vyose uko ari 5 bigaburira umutima bibe bitunganye, ibintu vyinjira mu mutima yacu bibigororotse. Ariko kandi muri wa murongo wa 2 havuga ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke gose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Umwe wese muri twebwe arashaka kumenya ivy'Imana igomba, ariko kugira ngo tubimenye ni vyiza gose ko duhinduka gose tudashushanijwe n'ivy'iki gihe. Mu Migani 4 umurongo wa 23 umwanditsi yavuze ya majambo akomeye ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. Nukuvuga ngo turinze imitima yacu tuzoba turinze ubugingo bwacu, kuko mu mitima niho ubugingo bududubiriza. Mu kwiyirinda ubwa mbere tubanza dushikana imibiri yacu kugira ngo vya bintu 5 ibintu bicayo vyinjira mu mitima bibi bitunganye, maze imitima yacu ntiyandure. Umaze gushikana umubiri wawe na vya bice 5 vyose, maze umubiri wawe ukaganzwa n'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo uhinduke gose. Uhinduke gose. Muri uko guhinduka gose bituma ugira ivyiyumviro bishasha ku munsi. Paulo muri ano majambo ariko arigisha yerekanye ko imitima yacu, umutima wawe, muri vya bice 4 bigize umutima, igihe cyose hagomba kuba hari ibintu bishasha. Mu gice ca mbere cacicaro c'ubumenyi n'ubwenge harimwo n'ubushobozi bwo kwiyumvira, ngo igihe cyose habemwe ibintu bishasha.
ivyiyumviro bishasha. Ingorane zituma tutaroranirwa mu bugingo bwacu kenshi usanga tuba muri kahise. Umwaka turawurangije, twiyumvire ivyo muri uyu mwaka, twiyumvire ingene duhindura ivyatugoye kugira ngo mu mwaka uza ibintu bishobore kugenda neza. Ariko nitwaba muri kahise tukagumayo, ntidushobora kuzokwigira kudutera imbere. Icicaro c'ibigumbagumba muri Ry'Inga nyene riheze, navuze ibijanye n'icicaro c'ibigumbagumba, aho ibintu byose vyinjira mu mutima bica. Bene data, ibigumbagumba vyacu bitegerezwa guhinduka bikaba bishaca, tukagira imitima misha. Bariho bamwe usanga amaganya yarabarembeje, ibigumbagumba vyabo bama bagenda bariganyira, bama bagenda basuhuza umutima. Hari abo usanga ishavu n'ugwanko n'inzigo bagenda barajingitwa aho baciye hose. Hariho abo usanga bagenda bihebuye, bagenda basuzugura abandi. Nukuvuga mu bigumbagumba vyabo hari ingorane. Ijambo ry'Imana riko tubwira ngo duhinduke muri uyu mwaka mushasha, niba tugomba kuroranirwa ibigumbagumba vyacu biba bishasha, haba umunezero, haba amahoro, haba kugira neza, haba urukundo, haba kunezerererwa abandi. Birababaza iyo usanga umuntu afise ibigumbagumba bituma abonye mugenzi we yambaye agahuzu keza ariko akubita urutoki. Kandi abo bantu barahari, ugasanga mbere bavuga n'amahaleluya menshi. Birababaza kubona umuntu afise ibigumbagumba bituma abona mugenzi we yaronse akazi ahantu akagira gute, akakubita urutoki. Abo bantu barahari. Aba nibo rero ijambo ry'Imana riko rivuga ngo nawe niba ugomba kuroranirwa, hinduka ibigumbagumba vyawe bigire gute, bibe bishasha. None wumva Imana izoza, nta muhezagira Imana izozana muri ayo maganya, nta muhezagira Imana izozana, sinzi uko nobisobanura, ariko Imana idufashe kugira ngo tuvyumve. Icicaro c'umutekano ari naco kirimo ubushobozi bwo gufata ingingo no guhitamwo, gihinduke ku munsi tugira umutekano mushasha. Ku munsi ingingo dufata ziba ingingo nziza zitunganye. Ku munsi ivyo dukora bibe ibimereze neza. Icicaro c'urutonde kirimo ubushobozi bwo gutunganya ibintu gihinduke. Ibintu twatunganije nabi mu mwaka uheze, uno mwaka dusaba Imana guhinduka, kugira imitima misha, kugira ngo dutunganye ibintu bishasha, gukorera ibintu ku gihe. Ibintu twategerezwa gukora ku gihe tubikore ku gihe. Guhinduka gose ivyo rero ngo nitwabigira, imitima yacu niyahinduka muri ivyo bice uko ari bine, ijambo ry'Imana rivuga ngo niho tuzoca tumenya ivy'Imana igomba. Ku munsi ivyiyumviro vyacu bibe bishasha. Ku munsi ubwenge bwacu buje ku gihe. Ku munsi intumbero zacu zije ku gihe, maze ivyo dukora vyose birushizeho guhimbara Imana. Gatatu, hindira kure yawe ivyo kubuza kuroranirwa muri uyu mwaka wa 2024. Hindira kuri ivyo bintu. Hari ibintu byinshi cyane kenshi usanga abakristo twabigumbiriye, tukabana navyo, tukagendana navyo, bikatunanira kuvyiyambura, kandi ari byo bitubuza kuroranirwa. Ibi bintu tubihindire kure yacu. Ni byinshi, ariko reka mvuge bimwe muri vyo. Ubwa mbere, kudashobora kurobanura ibikwiye, kudashobora kurobanura iciza n'ikibi. Nukuvuga ngo bituma tugira gute, bituma duhitamwo nabi. Abaheburayo 2 mu murongo wa mbere haravuga ngo nico gituma dukwiye kurushiza kwitwarika ivyo twumvise, kugira ntidutwagwa kayombekere tukagira gute, tukabivamwo.
ivyo bintu bituma dutwagwa kayombekere, maze ivyo twumvise n'ivyo twizeye tukabivamwo tubihindire kure yacu. Yesaya mu gihimba ca mbere umurongo wa 3 yavuze amajambo akomeye ngo inka irazi nyeneyo, indogobe irazi ubwato bwa shebuja, ariko abisirayeli bo ntaco bazi, abantu banje ntibatahura. Ivyo bintu bituma tutamenya Imana, ivyo bintu bituma tutamenya Imana ngo tuyubahe nk'Imana, tubihindire kure yacu. Ubwenge bwo gushitamwo kurobanura ibintu. Imana umwaka w'ibihumbi 2024 irashobora kuguha akazi ukakitegereza ukabara umenga nta siguro kagira. Ukeneye ubwenge kuko haraho Imana ishobora kuguha ako kazi itumbere kugucisha aho hantu ngo ikujana ahandi hameze gute, ariko ni wakengera ngaho rikavuga iti uwo muntu mwihorere kuko ntazi iyaja niyava. Mu vyakozwe n'intumwa igimba ca 28 umurongo wa 24 ngo kuko umutima w'ubu bwoko komandaye, amatwi yabo bakayazibira, amaso yabo bakayahumiriza, ngo ntibarabisha amaso yabo, ntibumvisha amatwi, kandi ntibatahurisha imitima ngo bahindukire ndabakize. Aba n'abantu bizera Imana ariko ngo bakomandaza imitima yabo. Ibi bintu bidushira kure y'Imana, bitubuza kuroranirwa ngo tubihindire kure. Ubushobozi bwo kurobanura ibidahwana buva ku kumenya inzira y'Imana mu gusenga muri mpwemu, kuko Imana ibihishura mu vyanditswe vyera. Iki kintu rero cyo kudashobora kurobanura ibihwana n'ibidahwana tugihindire kure yacu. Ariko kandi ubwira kabiri, abakristo benshi kenshi baranjanjwa mu byo bakora. Hindira kure ukwanjanjwa mu byo ukora. Mu Baheburayo 2 umurongo wa 3 umwanditsi wa kino gitabo yavuze amajambo akomeye, aravuga ngo twa tuzokwikiza dute nitwanjanjwa ku gakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu kagakomeza kuri twebwe n'abakumvise. Muri iki gihe abakristo benshi baranjanjwa cyane mu buzima bwabo. Baranjanjwa ntibasenge, baranjanjwa ntibige ngo basome ijambo ry'Imana. Hano mu gitabo cy'abacamanza igimba ca 11 ni wahera ku murongo wa 30 kabandanya, turabona umuntu yubaha Imana yagize ugwangara. Yari umucamanza yitwa Yefuta. Yefuta Imana yamusezeraniye insinzi yo kuja kugwanya abansi biwe. Iramubwira iti ndaza kubana nawe kandi uraza gutsinda umwasi. We hageze ko aja kugwana aca yinjira mu bigumbagumba, atangura gusezerana ibintu Imana itagize gute, itamusabye ngo mwami ngo urumva ngo nigagenda ngo ngashikayo ngo hanyuma nkagwana ngo gatahuka amahoro, ngo ikintu cyose kiza gusohoka mu nzi wanje kusanganira ngo ndagitanga kibi kimazi gituriwe ngo ushikaniye. Imana irihorera, ntavyo yari yamusavye. Aragenda aragwana aratsinda. Amaze gutsinda atahutse ageze ku irembo, ikintu ca mbere cyamusanganiye yari umwana wiwe w'umukobwa w'ikinege. Azaratamba kuko uwo mwana se wiwe akigenda ku rugamba ariko asaba Imana ati data ndakwinginze papa umuhezagire aronke insinzi. Yumvise ariko atahuka, rero uwo mwana agenda gusanganira nde? Byagenze gute Yefuta abonye wa mwana wiwe ngugiriye nabi mwana wanje? Uwo mwana yaranezerewe yigina se wiwe, ntavyo yarazi ko se kubera kwa kwanjanjwa na gwagwangara yamaze gusinya urupfu rwiwe. Nimwasoma mu ijambo ry'Imana musanga ko havuye amutanga ko ikimazi kuko yari yabisezeranye, ariko ntaho Imana yari yamusabye ngo atange ikimazi. Bene data, abakristo benshi hari kosa rikomeye cyane bama bariko barakora. Bagenda mu cumba gusenga
ikintu ca mbere bavuga ngo mwami ni wankorera ibi nzogira gute, nzokora ibi. Mwirinde ivyo bintu, ntavyo Imana ibasaba, ntavyo Imana iba yagusavye. Kandi nimba hari ikintu wasezeranye ukavuga uti mwami ni wankorera iki nzokora iki, Imana ikagikora, ndaho yagikoze kubera watanze iryo sezerano. Ivyo uvyumve neza, kuko Imana nta giturire tuyiha. Iragara tuba turiko turiyumvira ngo ninayibwira ngo ko ntanga ibiyigwa ucivuga basha ibi bintu ndabigisha si umuntu. Ifise ububasha bwose. Mwirinde kugira gute bene data, mwirinde kwanjanjwa. Umusiguzi 4:5, umusiguzi igihimba ca 5 umurongo wa 4 n'uwa 5 yavuze no majambo ngo niwasezerana isezerano ku Mana ndutebe kurishitsa, kuko idahimbagwa n'ibipfu. Ushitse icyo wasezeranye wopfa umudagira icyo usezerana, hakusezerana ntugire gute, ntushitse. Bene data, ayo masezerano yareke. Imana yavuze ngo musabe muzogira gute, muzohabwa. Ntiyavuze ngo musezerane ngo hanyuma musabe ngo muzoca mugira gute, muzohabwa. Ici sezerano icyo ugomba gusezerana no kubwira Imana uti mwami nitandukanije n'icyaha. Ariko ivyo kuvuga ngo mwami ngo ni wakora ibi ndakora ibi, reka mbabwire mwishengero saha gusa n'ahandi usanga hari abakristo benshi baremerewe bitewe nuko hari amasezerano basezeranye bati mwami niwe dukorera iki tuzokora ibi. Imana irabakorera ivyo basavye ariko bibananira gushitsa ivyo bagize gute, basezeranye. Bagenda basuhuza umutima. Kenshi haraho hagera igihe cyo kwitangira ibikorwa vy'Imana, ugasanga umuntu ari karaza yitanga avuga ngo je nzokora ibi. Umviriza, ivyo ufise Imana irabizi, sivyo? Bariho benshi hagera igihe bakaja kwihana kwa pastor ngo pastor nukuri ngo ndaremerewe ngo nasezeranye ngo ko zotanga ibi bintu ngo none ngo nararindiriye ngo uwo mugisha ndawubura. Imana ntavyo yigeze ikubwira ngo usezerane, tanga ivyo ufise, kuko Imana ikunda uwutanga anezerewe nkuko abigabiye mu mutima we atababaye cyangwa atagoberewe. Hari abantu banjanjwe mu kugendesha imiduga, abafise imiduga mwirinde. Umwe niwe ari karambira namubonye ariko ndabwira sha we ko nakubonye wiruka ko wirukangana umuduga cyane birenze ngo ya ngo reka umuzungu yawukoze ngo yashize ko kugenda ibirometero 200 ngo kunduze go kwisaha ngo none ngo je ngo nta nibirenze kujana n'ibiri ngo ariko ndagenda. Ndamubwira ndi hari amategeko agenga ikintu cyose, yashize ko ibirometero 200 kwisaha, ariko hari hayandi mategeko ajanye n'ibarabara. Goza gucisha umuduga ngaho ugenda mu birometero 200 kwisaha ntibikunda. Ariko uretse n'ubwo guangara bari Imana iba yarahezagije umuduga, yavyuka akabona ko amavuta ari karava agacajamwo akaza akagenda. Reka ivyo bintu, hirya yejo hononeka ibindi bintu bamuhaye facture y'imiliyoni nka 3 ngo Mana ngo none ngo ibi bintu ngo vyabaye gute ni wewe. Hari n'abandi banjanjwa, umuntu akiyemeza kuja kugurana amafaranga yo kugura ibintu azi neza atabona ahantu na hamwe amafaranga azokura ngo arye, mugakagendera mu mwenda, yabona wa muntu aheraniye akagira gute, akinyegeza. Bene data, tureke kwanjanjwa no kwifata uko tutari. Imodoka igwaye yireke, genda utegera imodoka winjire munsi muri bisi ugende, iyo uje hayi mugire gute ugaruke. Ariko kandi dukwiriye guhindira kure ukutamenya. Hoseya 4 mu murongo wa 6 havuga ngo abantu banje bahonejwe no kutagira ubwenge. We ko wataye ubwenge nuko nanje nzoguta, ntuzoba ukiba umuherezi wanje,
kuko wibagiye ivyagezwe vyanje Imana yawe, nanje nzokwibagira abana bawe. Mu Migani 19 mu murongo wa 2 ngo ikindi si vyiza ko umutima utagira ubwenge, kandi ugenda yihutagiza agira gute ahusha inzira. Ni hamwe abarundi baca bakura wa mugani uvuga ngo imende yari ihuse ihusha umwobo. Tugendana ubwenge, ibintu byose bituma ugenda nk'imbura bwenge ubihindire imbere ya kure yawe. Navuze ko Imana yashizeho amategeko y'ikintu cyose. Umukristo rero abwirizwa kugerageza kwitaho kumenya ayo mategeko agenga ibintu. Abamama mujejwe ibikoni mumenye gukinjika indya neza ziryoshye. Abafise abo mwubakanye ntiyagira umugabo aje kwifuza kuja gufungura indya zateguwe n'undi muntu. Kandi kugira ngo nukuvuga ngo uzanye umuceri ukawubahereza mwese gutya genda uteke. Ho biki? Ubumenyi bwavyo burigwa bukamenyekana, nta ngorane zirimo. Ibintu vyo kutagira ubwenge tugire gute? Tubihindire kure yacu. Amategeko agenga ibintu byose, amategeko agenga ibihe, amategeko agenga ubwizigwa, amategeko agenga ubuziranenge, amategeko agenga ikintu cyose, ibintu tubamwo mu buzima bw'imisi yose, amategeko agenga akazi ukora uyamenye, hanyuma ugire gute uyakurikize. Ivyo bintu vyo kutamenya tubihindire kure. Ariko kandi hari n'abandi barenza urugero mu vyo bakora. Kurenza urugero mu vyo ukora, nivyo abafaransa bita fanaticisme. Abantu rero barenza urugero, umuntu amaze kwinjira ku rugero rwo kurenza urugero, ingorane aca yinjiramwo ategerezwa kuba intagondwa, kuko ntasubira kumviriza umuntu n'umwe. Aba n'abantu mudashobora kwicara hamwe ngo mugire ikiganiro gisaba kwiyumvira muhanahana ivyiyumviro, kuko bo bazi ko ivyo bazi niko kuri kandi niko kuri konyene. Mw'ijambo ry'Imana turabona abantu bamwe bagiye barenza urugero. Nimwasoma igitabo ca mbere c'Abami mu gihimba c'13, hari umuntu wera muvugishwa n'Imana. Imana imutuma ku mwami w'Abisirayeli agenda kuvugishwa ibijanye n'igicaniro n'ibintu bizoba. Aragenda ashikayo aravugishwa, amaze kuvugishwa umwami avyumvise amutuma urutoki aravuga ati fata urya muntu mumuzane. Akimutuma urutoki ukuboko kumirayo. Kumaze kumirayo umwami aratabaza aravuga ati oya ntabariza usabira Imana kugira ngo nkize. Uwo muvugishwa n'Imana aramusengera, amaze kumusengera umwami arakira. Aramubwira ati nguyino tugende iwanje ndakugaburire ngo ufungurire usubire mu gihugu iwanyu. Umuvugishwa n'Imana aravuga ati Imana igihe yantuma yanyihanije, irambwira ko atakintu na kimwe nkwiye gufungura, nkwiye kuza ngashikiriza ubwo butumwa ngasubira iyo ndaye sinza. Rero arigira abantu, hariho uwundi mugenzi wo muvugishwa n'Imana ngaho hantu, baragenda baramubwira ati hariho umuntu aje avugishwa ibintu nibi. Hanyuma amaze kuvugishwa umwami amutuma ukuboko kumirayo, aramusengera arakira, none aragiye. Ashira amatandiko ku ndogo baramukurikira. Ageze mu nzira ambwira atumviriza je ndumuvugishwa n'Imana mugenzi wawe, nanje Imana irantumye imbwiye ko ndakugarura kugira ngo je kukuzimana ndakugaburire. Habaye iki? Wamuvugishwa n'Imana yaciye akata. Haraho mwamenye igihe Imana yivuguruza. Dukuvuga ngo saa 4 yavuze ngo genda, saa 5 izanye ibinyuranye n'ivyo yagize gute. Iyi ni ngorane ikomeye cyane iba mu bakiriso. Umukiriso akaba yarasomye ijambo ry'Imana, akaba afise ivyo yizera z'ikintu Imana ivuga,
hakiyadukiza abandi bandi ati nanje rero ndi umuntu avugishwa n'Imana, Imana yambwiye ibi n'ibi n'ibi, abantu bakagira gute? Bakazimira. Nimwasoma muri Matayo 24 Yesu yabivuze ko aravuga ngo misi y'iherezo hazokwaduka abigira bavugishwa n'Imana, bazimize n'abatoranijwe n'ivyashoboka. Umuntu niyazazura bapfuye ubundi akaza akora ibitangaza ibi, ntuzomukurikira. Paulo niwe yavuze amajambo akomeye cyane, aravuga ati umuntu wese azoza akababwira ibinyuranye n'ukuri twabigishijwe mu ijambo ry'Imana, naho yoza yitwa umumarayika avuye mu ijuru, arakavumwa. Twirinde aba barenza urugero. Nukuvuga ivyo twizera tuvyumve, dukoraniye hamwe turiko tuganira ijambo ry'Imana, tugume ku vyo twizera, ko Satani ashobora kuzamwo agakoresha abantu bakatwigisha cyangwa bakatubwira ibintu binyurana n'ijambo ry'Imana. Kenshi hano abantu barenza urugero n'abantu batigisha ijambo ry'Imana. Nukuvuga ngo ntibaja kuvuga ubutumwa, barondera abantu bamaze kwizera Imana kugira ngo bafate mpiri ivyiyumviro vyabo. Reka ndangirize kuri iki, muri ibi dukwiye guhindira kure yacu cyo kudakoresha neza ivyo ufise. Mu ngo nyinshi hari ibibazo bikomeye cyane bitewe nuko abantu Imana ibahezagira ariko ntibakoreshe neza ivyo bafise. Muri umwaka wa 2024 nimba ugomba kuroranirwa, hindira kure iyi ngeso yo kudakoresha neza ivyo ufise. Mu ijambo ry'Imana twabona ngo umwana w'icangazi amaze kwegeranya utuntu twiwe yaciye agenda akoresha nabi ivyo agize gute, ivyo afise. Hari n'ubundi birorero bwinshi muri Bibiliya. Uravye muri Samweli, abana ba Eli barabaherezi, Imana yabashize mu kibanza gikomeye cyo kuba abaherezi, ariko bakoresha nabi ikibanza Imana yabashizemo. Reka mbabwire, uwo mwaka tugiye gutangura 2024 hari akaryo kenshi, ivyo twita opportunity Imana ishira imbere yawe. Fata ko karyo ugakoreshe neza. Abantu benshi urasanga ariko yigamba avuga ati mbo jewe, akakudondagurira abantu bakomeye cyane ati uwo muntu twariganye, urya nawe yari imbere yanje, ubu nawe twarakoranye. Nkunda guca nabaza ikibazo nti none ko mwiganye none hari iki? Hari nabo usanga ari kararondera abantu bo ku nzego zo hejuru z'igihugu, umukuru w'igihugu cyangwa abandi, akavuga ngo ujya mu ntugo twariganye. None ako karyo kuko mwiganye, ako karyo kuko uri hafi y'abo bantu, hari icyo kagufasha ko ari kimwe mu bintu Imana yaguhaye, uri kubikoresha gute? Nukuvuga ngo nukuja kubwira abantu gusa ko yiganye n'abantu bameze gute, bakomeye, mugabo nawe reka tureke gukoresha nabi imigenderanire dufitaniye n'Imana. Reka tureke gukoresha nabi ivy'Imana yaduhaye. Mfise umugenzi yanyigije ikintu gikomeye cyane. Sinzovyibagira, hari mu 2008 ndiko ndiga ku munsi ndiga gukura ngo menye ingene nifata. Nari ku ishuri, hanyuma turonka akaruhuko k'iminsi 2 nje kuramutsa uwo muryango. Ndiyo hari umuntu yabatelefonye arababwira ati turafise ubutumwa, mwe n'umudamu wawe muze kuri garage hano, nk'uko umuntu yavuga garage Toyota, ati muze hano hari ubutumwa dufise. Tugenda tujanye
dushitseyo umuntu akora muri garage aravuga ati hariho umuntu yaje hano avuga ko atanze umuduga kuri famiye yanyu, umudamu wiwawe amuhaye umuduga, ati yambwiye ngo mugende muri garage mutore umuduga wose mushaka, ati mugabo yatubwiye ko atagomba ko mumenya izina ryiwe. Icyo cyari kigeragezo kitoroshe, hari imiduga izimvye, umuduga guhera ku 10,000 kuduga gushika ku 300. Ndiyumvira reka ndaba abantu ingene bifata. Basha barahamagarana, baranampamagara, urumva baravuga ati bo mada, umugabo abwira umudamu we ati mada, aha rero tugomba kwitonda neza. Umuntu ntiyagomvye ko tumumenya, ndawe tuzi kandi ndawe tuzomenya. Tugomba rero kuraba n'umuduga uhe dukeneye, ko yagize ubuntu bwo kuduhereza umuduga, amafaranga afise ntituyonone, kugira ngo ashobore kuronka nayo ashobora gufashisha abandi bantu. Ivyo bintu muravyumva? Baravugana bemeranya ko baza kugura umuduga, baza gufata umuduga uri hagati y'ibihumbi 25 na 30. Baravuga ati ubu ni wo muduga dukeneye, niwe tugira gute nituze kwakira. 25 na 30 hari imiduga y'amajana gahe, amajana 3. Iyaba wewe wari gutora uwe, kuko uwo muntu yari yemera avuga ati babwire batora umuduga wose bashaka nzowurya. Watora uwangahe? Nagomba kubabwira vyanyigishije icigwa gikomeye cyane. Icyanyuma ndaca ndangiza, nimba ugomba kuroranirwa mu mwaka wa 2024 akira kandi ugendere amasezerano Imana igufitiye. Ayo masezerano ni menshi, ariko reka mvuge amwe muri yo. Ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Yesaya 43 umurongo wa 1 n'uwa 2 aravuga ngo ntutinye kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina uruwanje. Niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizokurengera. Niwaca mu muriro ntuzosha, kandi n'urubeya ntiruzokubabura. Imana idusezeranira muri uno mwaka kwizobana natwe kandi izogendana natwe. Ayo masezerano tuyakire, ariko kandi tugire gute tuyagendere. Twumve neza icyo asigura. Ntawe bisigura ngo mu mwaka wa 2024 ntuzogwara cyangwa ntuzoca mu bikugora, ariko avuga ngo niwaca mu mazi inzuzi ntizokurengera. Yari kabibutsa ingene yagendanye n'Abisirayeli igihe baca mu kiyaga gitukura, ati niwaca mu muriro uimbe ntizokubabura. Abibutsa ingene yazigamye bagenzi ba Daniyeli, Shadraka na Meshaki na Abednego mu itanure ry'umuriro babaho. Yesu araza basangayo mu ntuze mu muriro. Imana irikivuga ati mu bizokugora byose ntutinye, nzoba ndi kumwe nawe. Rimwe na rimwe hari aho tugomba gushima Imana ngo umwaka ngo wagenze neza, ugasanga umuntu ariko avuga ngo ndashima Imana ngo ko ngo sinagwaye, ngo ndashima Imana ngo ko ngo kuba waragwaye ndahari impamvu yo kudashima Imana, kuko urashobora kuba wagwaye ngo Imana ihabwe icubahiro hehe mu bugingo bwawe. Kimwe mu bintu vyatumye Yohana Wesley yatanguje ivyizegwa vy'abametodiste akomera mu nzira y'Imana. Amaze gutangura inzira y'Imana, yabayeho afise ukuntu yiyumvira ibijanye no kuroranirwa n'ibijanye no gutera imbere. Ariko igihe kimwe mu mugwi bari bafise basengeramwo, hari umuntu umwe muri bo yamwigishije ikigwa gikomeye cyane. Yari umuntu yifite ubuzima bubaye mu bazungu. Urazi iyo tuvuze ubuzima bubaye, hirya y'ejo twariko turabivuga n'abandi, tuvuga tuti mu bihugu biteye imbere hari abantu batagira aho baba mu makanivu, badafise inzu babamwo. Ariko turavuga tuti mugabo rero ntuhava umugereranya n'umukene wino, kuko
ahari mu muserege usanga afise telefone ngizo zigugwa ibihumbi 500 hano. Nukuvuga uca wumva ko batandukanye. Yohana Wesley rero uwo muntu igihe cyose bahurira mu masengesho, bahurira kwiga ijambo ry'Imana, igihe cyose akabona nezerewe, hageze ko avuga agashima Imana, avuga ati ibintu bimeze neza gutya, ageragera moza ati wewe ko mbona umenga urakenye, sivyo? Ntufise ibintu bingana n'ivyo abandi bantu bafise, mugabo igihe cyose ukamuri kuvuga ngo ushima Imana n'ibiki. Aramubwira atumva hari ibintu bitatu bikomeye cyane. Ikintu ca mbere gituma shima Imana, mvise amahoro mu mutima wanje. Hari indirimbo dukunda kuririmba ngo ubu n'amahoro mu mutima wanje. Muzi inkuru iri nyuma y'iyo ndirimbo, umuntu yayanditse n'impamvu yatumye yandika, ahejeje gutakaza umuryango wiwe wose, yandikiye iyo ndirimbo ati n'amahoro. Urumva mutima we hari amahoro naho yari yabuze abo mu muryango wiwe. Aravuga ati ikintu ca mbere mfise amahoro mu mutima wanje, ati nshima Imana cyane. Ati kigira kabiri nuko Imana igihe cyose impaka ryo kugira gute ko kuyishima, inyibutse ko nguye kuyishima. Ati kigira gatatu mfise ivyizigiro vyo kuzobana n'Imana hehe mwijuru. Ashirambwira tumviriza, mu byo ukora byose uze wirinde ukabura kimwe muri ivyo bindi bintu byose ntushobora kubaho. Niba buri amahoro mu mutima ntibikunda. Umutima wawe nutakubwira gushima Imana ntibikunda. Ni watakaza ivyizigiro vyo kuzoba mwijuru ntibikunda. Yohana Wesley yaciye agenda atangura gukora ivyigwa bijanye no kugira amahoro mu mutima. Bisigura iki? Bigenda gute kugira ngo umuntu aronke amahoro mu mutima? Yiga kugira umutima wo gushima Imana. Uwo mutima wo gushima Imana asanga utegerezwa harimo no gushima Imana no mu bihe bigoye. Yobu byagoye, umudamu wati tukimana upfe uveho. Aravuga ati mu minwe y'Imana nta dukwiye kwakira ivyiza gusa, nibibi navyo dukwiye kuvyakira, kuko Imana niyo yatanze niyisubiye kuvyayo. Navuye mu nda ya mama ataco nambaye, no mu nda y'isi nzosubirayo ata kintu na kimwe mfise. Ariko Yohana Wesley yongera ariga ibijanye no kugira ivyizigiro vyo kuba mu bwami bwo mwijuru. Abahinga berekana ko mu buzima bw'umuntu igituma ashobora kubandanya kubaho nawe yoca mu ngorane zikomeye nuko haba hakira kanta gace gatoyi k'ivyizigiro kakiri muri we. Utakaje ivyizigiro niho usanga abantu bafata inkoho bakagira gute, bakirasa, abandi bakamafata umugozi bakamanika bakiyahura, kuko ivyizigiro bigize gute, biheze. None rero Imana iravuga ngo ndi kumwe nawe aho uzoja hose, tuvyakire. Mpamagara nanje ndakwitaba. Muri Yohana 15:7 hari aya majambo akomeye avuga ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musaba icyo mugomba cose kizobabera kuno. Guma muri Yesu, amajambo yiwe agume muri wewe. Nukuvuga ngo bimwe twavuga byo kwiga no gusoma ijambo ry'Imana, wumviriza Imana, ariko kandi ubwira Imana ugendere mu vyigomba, isezerano kwizobana nawe. Mukete ya mbere Yohana yanditse igimba ca 3:22 aravuga ngo kandi ico dusaba cose tugihabwa nayo, kuko twitondera ivyagezwe nayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Nitwakora ibishimwa imbere yayo, ivyo dusaba byose Imana izobiduha. Ariko kandi ngo imihezagiro izogushikako igushikire. Mu gusubira mu vyagezwe 5:33 hari aya majambo avuga ngo maze mujane inzira yose y'Uhoraho Imana yanyu yabarangiye, kugira ngo mubone kubaho mumerewe neza. Ca muri iyo nzira neza, kurikira iyo nzira Imana ikwereka, kugira ngo ubeho umerewe neza. Muri Zekariya 3:7 havuga ngo niwagendera mu nzira zanje ukitondera ivyo nakujeje, nawe uzogaba ivyo mu rugo rwanje, urinde urugo rwanje, kandi nzoguha ubwishikira
muri aba bahagaze hano. Hanyuma ubungabunge neza ivy'Imana yaguhaye. Bakundwa cyane bene data, icyo ukwiye kumenya nuko igihe Imana iguhaye umugisha, ikintu nyamukuru igomba nukubungabunga neza uwo mugisha, ukawukoresha neza ivy'Imana igomba. Dusomye muri Luka 15:13, umwana w'icangazi yaronse ubutunzi aragenda abukoresha nabi. Muri ico gitabo ca Luka nyene mu gihimba ca 17 umurongo wa 11 kugeza 19 tubona Yesu akiza abanyamibembe 10. Yabakoreye ibintu bimwe. Abanyamibembe 10 batarakira arababwira ngo genda mwiyereka abaherezi. Bakiri mu nzira bagenda barakira. Barashika bariyereka abaherezi. Bamaze kuyereka abaherezi, umwe gusa yaragarutse agira gute? Ashimira Yesu. Yesu mbere yabajiye ikibazo aravuga ati none ubwo babandi 10 ntibakize bose, abandi 9 bari hehe? Nta kindi gituma Imana iduhereza umugisha atari uko igomba ko tuyihesha icubahiro. Mu gusozera, kugira ngo ururanirwe neza muri uyu mwaka w'2024, menya neza ivy'Imana ikugomba ko mu gutega amatwi Imana igihe usoma kandi wiga ijambo ry'Imana. Uganire n'Imana mu gusenga, uyibwira ivyo ukeneye. Kora neza ivy'Imana igomba mu gutanga umubiri wawe ngo bikimaze kizima, ariko kandi uhinduke gose umutima wawe ube musha. Hindira hanze ivyo kuza kururanirwa, uguhitamwo nabi, ukwanjanjwa mu vyo ukora, ukutamenya, ukurenza urugero no kudakoresha neza ivyo ufise. Akira amasezerano y'Imana kandi uyagendere. Imana isezerana kuzobana nawe aho uja hose, kandi gusezeranira ko niwayihamagara izokwitaba ikaguha ivyo ukeneye. Imana igusaba kubungabunga neza uwo mugisha Imana iguhaye kugira ngo ururanirwe. Ngomba dusenge Imana. Muhaguruke. Turi mu mpera z'umwaka, umunsi n'uwanyuma muri uno mwaka. Ngomba kusubiza inyuma amaso urabe ivyo waciyemwo mu mwaka uheze kugeza kuri uyu munsi. Mu vyiyumviro vy'iwawe, ubuzima bw'umuntu Imana yabuteguye mu buryo buhinduka, ivyo Abafaransa bita saison. Urashobora kuba waragwaye muri uyu mwaka uheze, ndaho bisigura yuko muri uyu mwaka dutanguye utegerezwa kugwara. Urashobora kuba waragize ubukene n'ibintu ukenera muri uyu mwaka, ndaho bisigura ko mu mwaka uza ariko bitegerezwa kuba. Ariko ikintu kimwe gikomeye Imana igomba nukumenya neza ivyo ikugomba ko, hanyuma ukabikora neza, ubanje guhindira kure ibintu vyose vyo kubuza kuroranirwa, maze witegure umugisha wose Imana izoguha uzuwukoreshe neza. Ibishika mu bugingo bwawe ntibibe impamvu yo kubona ko Imana itari kumwe nawe. Yesu mu buzima bwiwe yabaye hano mu isi yaciye mu bintu bikomeye, ariko iherezo aranesha. Ivyo ducamwo, ibigeragezo uzocamwo, ingwara nizashika, ikindi cyose uzocamwo, uze wibuka aya majambo Imana yavuze ngo niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, inzuzi ntizizokurengera. Niwaca mu mucanwa nzoba ndi kumwe nawe, urubeya ntiruzokubabura. Shadraka na Meshaki na Abednego bari mwitanure, Yesu yaraje abasangayo. Kenshi
hari aho tugomba gusenga ngo mwami turasabye igikombe kindengane, ariko Imana igomba ko icyo gikombe kitaturengana kugira ngo izina ryayo rihabwe icubahiro. Twiyemeze rero mu masengesho tuvuge ati mwami icyo ngomba kugusaba nuko nzoguhesha icubahiro muri byose bizoshika muri uno mwaka, izina ryawe rihabwe icubahiro. Mwami Yesu, turagushimiye ko wabanye natwe muri uyu mwaka turangije. Turaguhaye icubahiro, wabanye n'umwe wese muri twebwe, kandi mu bugingo bwacu twagiye duca mu bintu bitandukanye. Hariho bimwe vyabaye vyiza, hari ibindi bitabaye vyiza, ariko umuririmbyi yavuze indirimbo ivuga ngo ibitunezera vyose n'ivyago vyose biva mu rukundo rw'Umwami Imana, ngo ntugakekeranye uyizigiye kuko itohemukira uyizeye atyo. Mu izina rya Yesu ndasabiye iri shengero ryawe, abari hano n'abatari hano, ngwinginga bwose mwami ngo ubahezagire, ubaha umugisha wawe. Ndasaba imbabazi mwami kubw'ishengero, ahantu hose habaye intege nke, mu izina rya Yesu tubabarire, utwezesha amaraso yawe. Ufashe umwe wese gutanga umubiri wiwe ngo ubikimaze ikizima cera kiguhimbara. Vya bice bitanu bigize umubiri bigaburira imitima yacu, kugira ngo mwami tugire imitima misha, maze data wo mwijuru habemwe ibintu bishasha mu vyiyumviro vyacu, mu bigumbagumba vyacu, mu guhitamwo kwacu, mu rutonde rwacu, kugira ngo mwami imitima yacu izohazwe ivyiza bivuye guhinduka rwose mu bugingo bwacu. Nukutugirire neza muri vyose, ubane natwe, izina ryawe rihabwe icubahiro, mbisenze mu izina Yesu Kristo umwami wacu, amen.